ndabaye mwaramutse nongera ndabaha ikaze muri iki kiganiro kigira 25 cha Club de la Presse aho tuvuga ibyagize amakuru bikuru muri iyi ndwi. Aha rero icyambere na mbere nuko muri imisi abategetsi bo mu Burundi basigaye bagendera ku mvugo y'ugutahukana impunzi ziri hanze na cyane iziri mu bihugu vyegereye Uburundi. Inyuma yaho baviriye muri Tanzaniya aho umukuru w'igihugu Magufuli yabemereye atarindiriye n'umwanya muto avuga ati impunzi nukuri zotaha kubera amahoro yagarutse mu Burundi, hanyuma bakaja mu Buganda aho ariko Museveni yaciye ababwira ati nta mpunzi zizova ngaha mu gihugu canje ataruko zumvise yuko ibi byankenegwa bihari ati hatari amahoro, bavuga yuko amahoro yabo adahari ntibikenewe yuko bataha. Mu nyuma rero ubu rero bashikiriye aho bavuga impunzi ziri mu Rwanda cyane bavuga bati nazone zotahuka. None muri iki kiringo mbega birashoboka yuko bataha abo bavugwa nyene b'impunzi bo bavyumvira kwiki. Ikindi kivuga cyane muri iyi ndwi ni imyiyerekano yakwiye cyane mu gihugu, aho ikivyerekana ari ukuja gusaka mu ngo canke gusaka cyane abantu, hakaba no guhagarika abantu baja kubafunga uko umunsi ku munsi, hakaba nabo bavuga yuko banatakara batamenya n'irengero ryabo no mu nkambi z'igisirikare cyane hari n'abasirikare bavuga bati imyidogo yarakwiye cyane mu nkambi kubera imyiyerekano, aho ubona abantu bavuye hanze baza kudusaka bavuga bati ngo hari abantu ngo batazwi ngo tubitse mu nkambi zacu. Ubu rero bavuga bati leta ihari, igihugu kimaze kuba icy'igipolisi gusa aho atanumwe yizera ubundi. Izo nizo nkuru zibiri rero tuza kugendera ko muri iki kiganiro cuno munsi, tukaba turi kumwe n'abatumire babiri. Uwa mbere akabiri Jean Georges Kibogora, umumenyesha makuru wo muri Radio Inzamba agateka kawe, ndakuramukije kandi nongere ndaguha ikaze. Mwaramutse neza Frank. Mwaramutse. Hanyuma uwa kabiri akaba ari Patrice Ntadohoka, ni we atwara impunzi aha mu gihugu cy'u Rwanda. Noshirako yuko ari we atwara mushasha atwara impunzi gaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ndakuramukije kandi ndaguhaye ikaze. Mwaramutse neza Frank, mwakoze kudutumira. Ikibazo ndakubaza nyene nk'ikitwibwira mbega mwibaza yuko muzokoroherwa muri amabanga yanyu mashasha? Nta mabanga yoroha. Amabanga nico gituma bayita amabanga, ariko rero nkuko twavyiyemeje tuzogerageza kuko ntidukora twenyine, turafise abandi dufashanya. Naho bitoroshe nibanga ribangirwe ngatanu uko bitegeza kugenda, naho hatari cyo cyatuzanye mu tubwira akantu kamwe gusa nyamukuru muzotangura kugenderako. Muvuga muti cihutirwa muri vyose muti niki? Cihutirwa twaramaze gutegura programme y'umwaka wose tuzokorerako, mugabo cyane vyihuta, hari ibibazo vyihuta by'inkoramutima cyane nko gusaba abadufasha kugira ngo impunzi zivugwe, abanyeshuri bige, hanyuma kandi zongere zironke impapuro zituma zisohoka kuko nabo nabantu hari nk'igihe umuntu aronka akazi hanze hanyuma akabura ngene ashikayo. Hari ibintu bita rero titre de voyage bituma impunzi zishobora gusohoka kizira ko bisubira mu gihugu zavuyemo gusa. Izo nazo niyo mirimo yihuta tuzohera ko cyane. Murakoze cyane mwese rero muriko muraturaba, ndasubiye kandi kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Imvugo yuko impunzi zotahuka ni yo mvugo abategetsi bo mu Burundi ubu bagendera ko cyane murazi yuko mu misi heze habaye inama mu Bujumbura yahuje leta z'u Burundi hamwe na Tanzaniya bari kumwe na ACR, hanyuma bakaba bashitse ku ngingo yuko kugeza
mu kwezi kwa 12 uwo mwaka baba batahukanye impunzi ibihumbi 72 ariko rero mu Buganda naho siko vyagenze kuko begereye Museveni yabwiye ati impunzi ivuga yuko ivyo tuma bataha yuko bitarakwira atakintu na kimwe kibonekeza yuko botaha mu mahoro ngo bisanzure none ga Patrice wewe utwara impunzi ngaha naho uri mushasha sibike uzi mbega vyifashe gute mbona yuko bishoboka yuko impunzi zitaha muri iki gihe murakoze je nibaza ko nkuko Museveni yavyiyumviriye kandi murazi ko ari n'umuhuza w'abarundi ntiharagera ko impunzi zotaha muri Tanzaniya kubona bafashe iryangingo n'izindi mvo ngira ngo ni imigenderanire isanzwe hagati ya Tanzaniya n'u Burundi kuko murazi yuko hari n'impunzi nyinshi zagiye hari bagaca bazica urumva rero gutahukanwa ku nguvu nikosa mu gihe icatumye duhunga kitarava mu nzira sinumva ko hari impunzi yogenda ngo isubiye i Burundi kanatsinda murazi ko hari n'abahora bava mu bihugu bibanye nk'u Rwanda bashika mu nzira bakabafata bakabica urumva rero ikimenyamenya yuko ataragera ko umuntu yo kwimvira gutaha ko gutaha biva mu mutima nk'uko umuntu ahunga umutima umugishije inama niko no mu gutaha agirisha inama uwo mutima wiwe ukavuga uti iki gihe harageze ko dusubira iyo twaje tuva kuko nta uhunga ubusa kanatsinda murazi ko twataye ivyacu hariya tugataha imiryango hariho igituma twahunze ico gituma rero kitaravaho sinumva yuko hari umuntu yoroha abantu ngo baratashe tutagitevye ko muvuze ngo byo biva ku zindi mvo zoba zituma magufura avuga ati impunzi nizimve ko nizitahe nkizo mvo zoba ari izihe murazi yuko nyene yivugiye yuko ata buryo bwo gufasha impunzi bagifise yarabivuze mugabo sukuvuga yuko ari we azifasha murazi ko ari urwego ruzifasha hasi urumva maze kumva umukuru w'igihugu avuze gutyo no kuvuga yuko ariko ashaka kwikura ko za mpunzi ngo zigende imvo rero ni nyinshi murabona hagati y'imigenderanire n'ibihugu haraho usanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'uwa Tanzaniya bavyumvikanye uko muribuka yuko mbere hari umwaka uheze hari n'izindi mpunzi bakuye muri Kongo ku nguvu bakazitahukana i Burundi marazi yo bashikiye bose bashikiye mu mpimba bandi baca mu iperereza babakorera kwitoza kugira barabe icari cabajanye nta n'umwe turumva bafunguye none rero murumva yuko n'amagufuri izo mpunzi arungika zishobora kuba kandi zitari n'impunzi ko murazi muri Tanzaniya turavyumva yuko hariho n'abitwaje ibigwanisho bagenda mu makambi bakabafatana n'inkoho benshi baba ari abantu batumwe na leta iyo rero nk'abo basubije baje bava nimvo za politike murumva ko bitacho bifana n'impunzi hariho n'abavuga ibintu bijanye n'inyungu zijanye na Jean Georges uri umumenyesha makuru ariko nawe uri impunzi mu bandi ariko rero nk'iradiyo Inzamba ukoreramwo ni iradiyo hora yegera impunzi haba mu nkambi haba mu miji none mugiye kubabaza ico bavyumvira ko muri ino misi bivugwa cyane bati leta ikavuga iti nimutahe babivuga kwiki urakoze kumva ico kibazo nimbira yuko ubunyi atari agaseseshwa rumuri ivyo Magufuri yavuze ni ibintu impunzi aho ziri hose henshi aho ziri zivuga ziti ibi bintu ngira ngo bifise imvo zindi nta kuntu umukuru w'igihugu azi ingene impunzi zibayeho nta kuntu umukuru w'igihugu nka Magufuri azi niyo atari karavyibagiza azi ibintu biriko biraba mu Burundi azi yuko amagume n'ubu akiriho azi yuko umutekano muke n'ubu ari wo wigaragaza impunzi hirya no hino aho ziri zahunze amagume zahunze umutekano muke waraize imyaka 3 amagume yaraduse uno munsi ibyo byatumye izo mpunzi zigeye zihunga n'ubu iyo tugiye mu makambi nivyo batubwira kandi ivyo batubwira so kugira ngo nukwanka gusubira i Burundi nukwanka gusubira mu ngorane bahunze
reka ndaguha akarorero amashirahamwe aharanira agateka kazira muntu kuva ico gihe kuva mu 2015 y'Amerika aratanga ivyegeranyo vy'ingene umutekano wifashe gushikana uno munsi kandi ayo mashirahamwe naho atabonwa neza na leta arazi yuko ari amashirahamwe yemewe ivyo akoze ari ibintu novuga mu gifaransa ko ari ibintu biri credible donc vyubashwe bibwiza gukurikizwa ndagwaye nk'akarorero gatoyi ntuge gatoyi hari ishirahamwe ryitwa akat muzi yuko rikurikirana ingene agateka ka muntu gahohoterwa riherutse gusohora icegeranyo c'uku kwezi guheze kwa gatatu cerekeye amabi yakozwe mu Burundi muri uko kwezi konyene bavuze ati abantu 27 barishwe muri ukwezi kwa gatatu kuguheze abantu 27 barishwe no kuvuga umuntu umwe ku munsi iyumvire nawe 27 muri uko kwezi kumwe barishwe 29 barafunzwe ivy'agashinyaguro abantu 16 baraburejwe igufa hamwe n'umuntu umwe yashurashushwe ku muvu ico conyere kirakwereka yuko n'uno munsi ivyo bakavuga ko bikorwa n'abandi ivyo bintu bavuga ko bikorwa n'ugwaruka rw'imbonera kure cyane cyane bakavuga ko bikorwa n'inzego z'umutekano abapolisi n'abasirikare hamwe n'abakora mu rwego rw'iperereza hamwe rero kuko ubu murabona ko twegereye ivyo guhindura ibwizwa shingiro hamwe rero n'abajejwe intwaro bo ku nzego zo hasi babuza abanyagihugu bavuga bati mubwirizwa kuzokwitaba ico gikorwa mugari ico cegeranyo si cyo cyonyene bakoze hariho n'ibindi bakoze imbere yaho mbega vyo coba kidasa n'ibindi canke cerekana yuko ibintu biguma vyunyuka ni cegeranyo gikurikira ibindi vyegeranyo vyatanzwe kandi gisa neza n'uravye neza gisa neza n'ibindi bikorwa mu mezi yakozwe imbere n'iryo shirahamwe n'ayandi mashirahamwe y'agateka kazina muntu ashaka kuvuga nka rigiteka SOS torture kana na force n'ayandi mashirahamwe y'agateka kazina muntu avuze amashirahamwe ivyo ahora avuga ivyegeranyo akora ufatiye hirya no hino ariko na ASR yonyene hora yivugira iti nubu turakira impunzi zivuye mu Burundi kandi ku bwinshi ivyo mwamaze kuvyumva muri iyi minsi mike mugiye mutwaye impunzi zo mu miji impunzi zibandanya zihunga kandi abashitse ngaha baratubwira n'ingorane bagera mu gushika ngaha honyene kugira abashike murazi ko hose hari amabariyeri y'imbonera kure igipolisi iki hamwe udashobora kuba ufise n'ikiro c'umuceri canke c'indagara ngo ucinjirane no kuvuga kandi izo mpunzi abo bambaye amabariyeri abategereye abantu bohunga ngo babakure mu miduga babice murumva nk'ivyegeranyo bikorwa nkuko umugenzanje George Kibogora bivuze na force kura murazi gukora ivyegeranyo bitari biki aho yerekana neza yuko abatware bonyene babura amatari abastani abakuru b'amazone baje kwigisha ku mugaragaro babwira abanyagihugu yuko umuntu wese azohunguka bakamubona ntibazo kwigira barabatumako barashaba vyimarira murumva ico bisigura kwimarira ubwiye umunyagihugu uracu vyihereza hari iterabwo force mberga n'igiki force ni forum ni ihuriramwe urunani rw'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politiki urumva vyo bikenewe yuko nuze abantu babimenya none ga Patrice reka tugumane namwe uko leta ivuga iti abarundi bahunze nibatahe urabona nka Petero Nkurunziza avuga ati je ndise abarundi usa mbega wibaza yuko bidashoboka yuko ashobora kuba abivuga abikeye ku mutima ati aba bantu nabanje nabigihugu nanje ndashaka kubyegereza wibaza ko bidashoboka ko yo biva ku mutima kubiva ku mutima iri kwinshi ariko umutima wa Nkurunziza turamaze kubumenya murazi agitangura gutwara twese twabona umenga ni umutima w'umuntu w'umukirisu w'intore ariko twarabonye yego muga twarabonye yuko ari indyarya ahubwo ari kwinyegeza inyuma y'uwo mutima kuko ivyo avuga si ivyo akora hari igihe avuga ngo ni muze mugabo ntihagire n'uwushika
none wumva uwo mutima ari perezida w'igihugu avuga ngo abantu nibaze ntibashike iyo baja ni ukuvuga yuko baba bavuganye mu ibanga murazi ko ari amanama menshi agirisha mu ibanga bakavuga ko ntihagire ni telefone winjira nayo naho umumenyesha makuru ntihagire bakavuga bati ntihagire n'ikaramu nk'izi ntihagire uyinjira nayo ngo irafata amajwi none iyo nama yogirishwa na Sebarundi atawushobora kuvuga ivyavuyemo umva yo humuriza impunzi cyangwa yo humuriza umuntu wari wese ari inyuma y'igihugu n'abari imbere mu gihugu bari benshi bakunda gusimba bakaramukanya ngaha baratubwira yuko badasinzira bagira bati ntibuca ejo sinzi ko ndamuka none we wumva uri imbere adashobora gusinzira uri inyuma niwe yogenda ngo arahungutse n'ibintu rero biteye ubwoba sinzi ko ariko no kongeraho gatoyi kuri ico aheje kuvuga kubona Petero Nkundiza ahamagara abarundi bari hanze timwe muhunguke kuri we n'ikintu shiza kuri we n'ikintu shiza kandi abikora n'impaka kuko kubona amakungu azi yuko ari impunzi zingana ukuraho hanze birakura iteka ku Burundi mugabo rero we babikora n'impaka ati hamwe uvuga ati reka nabahamagare mbwira amakungu ko amahoro yuzuye biki n'ibiki ukubesha n'ibintu byo kubesha n'ibintu by'ikinyoma ariko ukuri kurazwi ariko ufatiye ku majambo avugwa na Magufuli akavugwa na leta y'u Burundi bavuga bati zijya mpunzi zishaka gutahuka zivuye muri Tanzaniya ngo ni ku bushake bwabo wibaza ko vyo bari vyo ga oya ni kinyoma cambaye ubusa nivyo nyine ariko nakubwira yuko amakuru dukura muri amakambi nyine nkuko nariko nabikubwira kare turafise abantu baduha amakuru hariya twamaturiko turavuga amaradiyo yuko bavuga bonyine barivuga yuko badashobora kuva hajya amahoro atagaragaye mu Burundi mugabo Magufuli kubera impuzi yiwe z'ubucuti bafitaniye na nkuru nziza wewe nuko atabwiza kubivuga nayo ubundi kuri kurazwi nta mahoro ariho n'abanyagihugu bonyene bahunze barabitubwira mu makuru tunokurari Patrice ariko uravye nk'ibihugu bibiri biri hafi na hafi cyane kandi bifise igikorwa gikomeye kimwe cyose mu buryo bwacu gikorera mu Burundi ukaraba nka Tanzaniya aho bavuga bati impunzi nizitaha kuri kwame kuko amahoro yarasasagaye mu Burundi kugeza naho bavuga bati ni haser ituma impunzi zataha kubera bagenda kuzibuza ngo nizitahe haruhande hakaba hari umuntu mukuru wa Uganda Museveni yavuze ati jewe nta mpunzi nimwe izo kwigira iva ngaha ku gahato itiyumvamo yuko yotaha mu mahoro bega mumva kugira ngo abo bantu bafise ibikorwa bikomeye bakorera mu ntumbero yuko amahoro agaruka mu Burundi mugabo bakagira imvugo idasa vyo biva kuki birumvikana erega ibihugu ntibitwagwa kumwe kandi murazi ntibitwagwa na bamwe biva ku umwe wari wese inyungu yumva afise muri ivyo bintu murabona nka President Museveni numva akoresha amategeko ko hari amategeko agenga impunzi ntahungura umuntu ku nguvu muramwumva yuko muri Tanzaniya bahunguka kuri izo nguvu atari kubushake bwabo hari abasimba mu miduga bagasigara mu mabarabara bakiruka basubira guhunga kandi bari bahungutse no kuvunika nari n'abakomereka hari n'abavunika uko nicyo nicerekana yuko muri bamwe nakubwira baba bahunze kumva za leta habarimo n'abandi rero bahunze ibikirukuri urumva rero hajya Tanzaniya murazi yuko kuva kera mu migenderanire y'u Burundi Tanzaniya hagifite inyungu nyinshi mu Burundi murabizi niyo numuhoro ucamwe ibintu byose iyo rero igihugu cy'u Burundi kigize isura mbi mu makungu kubera izo mvo nyene koraza impunzi kuzifata nabi no kuvuga kugira isura mbi mu makungu murabona n'ibihugu bike bisigaye bija mu bifasha Burundi Tanzaniya irahungukira ibitoro n'iki bishoborera murabona kwivuka kikiri ku ruhande rwa Tanzaniya nico kimwe nk'ibidandazo zose niyo bica urumva rero Tanzaniya bariko bavuga na gari ya moshi nerihe bishobora guca ivu hari urumva rero muri ico gihe iyo umukuru w'igihugu cy'u Burundi asamaye bo barahungukira kuko amafaranga yose ibidandazo byose ni Tanzaniya
bica muri Tanzaniya amatagisi kuko yinjirwa ari gusamara cyangwa ko ari uko izo nyungu baba bazisangiye urumva ngo ni ku nyungu za perezida si ku nyungu z'igihugu. Jean Georges none mu kanya gatoyi kugira ngo utandukire iyindi nkuru tuza kuyaga mu gusozera wibaza ko hoba hariho icizere yuko impunzi zotaha nko muri iyi minsi cyangwa mu minsi iza? Ivyo ko binabibona mbona mengo nta cizere mbona hafi mbona nta cizere mbona hafi kuko nta twigoro tuboneka dukorwa n'iyi leta ya nkuru nziza twotuma impunzi zihunguka kuko nk'uko ubibona ngiye turaza kubivuga mu mwanya uza kuza bari baravuze bati imbere yuko amahoro agaruka iri bwizwa shingiro ni muri koreko uno munsi ariko arica amatwi Petero Nkuzi ariko n'ubutegetsi arongo ariko arica amatwi no mu biganiro ivyo bintu bamabere ko barabigaruka bari barivutse ati muze mugire ibintu byose ariko ibizwa shingiro ntimuze muri koreko. Reka rero uno munsi rero urabona bariko ariko kandi urabona ko ari inkwezi y'amarere bya shingiro ni inkwezi y'amarere ico gituma rero mu misiri be ntabona yuko hariho icizere ahubwo ibintu byapa byunyuka tutaravye neza. Reka dutandukire inkuru ya kabiri aho tuvuga ego akanya gato cyane nagomba nkuko ico cizere ndagomba ndabwira kitwa matakiriho murabona mu minsi heze harahungutse abari bahungiye muri Kongo babita bakwazebi aho kwazebi murabona naho batari impunzi cyane kubera barasa gukurikiza amategeko y'ibihugu byose bagiye baracamwe ariko barashitse mu Burundi ariko murabona mwarumvise icuka vyateye n'ingorane vyateye abategetsi bavyivugira bitajanye n'ukuri atakuri na kumwe kurimo ariko murazi bashitse i Burundi ngene bafashwe nabi bagafungwa n'ubu benshi barafunzwe none mwumva ico cizere cyo guhunguka aho gikura urumva rero nta je numva muri no misi atawogira icizere ngo tuzo abaduhungu. dutandukire rero inkuru ya kabiri mu mwanya mutoyi kubera atari mwinshi tusigaranye hari havugwa cyane muri indwi bimaze n'imisi ibintu imyikekano ahubwo yakwiye mu gihugu cyose muri ino minsi tukaba twarunufise no mu radio Inzamba agateka kawe aho murazi yuko kugira ngo abasirikare bavuge biba ari ibintu byaciye kure cyane barubahutse baravuga bati twebwe n'ukuri tutageramiwe kuko imyikekano iri mu nkambi zacu ni ituma tutabaho neza nta ucizera ubundi dusigaye tubona abantu baza batwinjirira ko bavuga bati mwebwe hari abantu basigaye baba ngaho batazwi munyegeje urumva yuko kugira ngo babane neza yuko bica bigorana. Hanyuma Jean Georges none umuntu ashobora kubisigura gute ivyo bintu? Reko bwanje iyi myikekano nibaza yuko isanzwe nshaka kuvuga yuko kubona hari imyikekano n'ibintu je mbona ko bisanzwe vyaramyeho uko bimeze uko vyaramyeho kera no munsi Juga kiriho no munsi juga cha politiki no munsi mbona yuko ari bisanzwe ko kugira ngo habe iyo myikekano kuko wandi iyo myikekano iri mu mice kubiri urabona ubutegetsi buri ko barakoresha ingufu zose buriko barakoresha ingufu zose kugira ngo iri bwizwa shingiro rize rihinyanywe rize hindurwa nuvuga sinovuga ko ari guhinyanyurwa no guhindurwa rize rihindurwa ko uburyo bwose iterabwoba biki nguvu kugira ngo rize rihinduke biroshe kumva rero iyo abanyagihugu bagize ubwoba hariho n'imigambwe itavuga rumwe na leta hageze igihe irabwira abanyagihugu ati muragenda basi mutora muremera muje gutora kugira ngo mucungura agatwe kayo ubwo n'ubwo babigize kubera ubwoba kugira ngo bacungure ubuzima aho ni ku ruhande rwa leta nawe nyine hajya bafise ubwoba
cyo bituma nibi byabaye mu ikambi byabaye batinya yuko ari abantu bazoza bavuye hanze baje kugwanya uwo mugambi nawe nyine barasubwo nukuvuga yuko ubu bwo baje ko ndabibona buri ku mice ibiri kaje kubwanje burumvikana hanyuma Patrice mwibaza yuko ingaruka mbi z'iyo myikekano zoba iziye ingaruka mbi ni z'iyo myikekano no guhunga naho bavuga ngo duhunguke izindi mpunzi zirahunga nyinshi kandi uravye neza nkuko ntasubi inyuma gato nk'ivyo George Kibogora karavuga uravye neza ico cuka kiri mu gihugu umukuru w'igihugu nyene murazi ko yavugiye mu Cibitoke kuvyerekeye ibizo shingiro avuga yuko nabo bari kumwe hari habo bari kumwe batari kumwe no kuvuga ubwoba bwinshi buri hagati mu batwari arabagabisha yuko bazohurira mu ijuru sinzi ko azonarije urumva abagabishije rero no kuvuga ko nawe nyine imbere muri bo nico gituma ubona mwarumvise murumva amakuru yose aratangwa muri no mizi bariko batanga inkoho ku mutaga izuba riva ugasanga komiseri w'igipolisi ari kumwe na buramatari ari kumwe na n'ujejwe umutekano n'intwaro muri aho hantu bariko batanga inkoho mu Cibitoke inkoho 10 ku mutumba mwaravyumvise burya nubwo ugwanya ndi ariko agwanya umuyaga mugabo haje ubwo buriho ni nkuko atazi neza yuko ni referendum azoyishikira ni umwikekaniro aho urumva ingaruka zawo rero nimbi cyane imbi muri no minsi nibi kandi muzobibona hanyuma kugira ngo dusozere kuko umwanya uraduheranye Jean Georges uyibaza yuko ingaruka zishaka kuba mu matora yegereje ajanye n'ihinyanyugwa y'ibwirizo nshingiro yuko yoba ayahe ingaruka nimbi cyane kuko iyo abanyagihugu batanguye kwikekanana niko no vyita ingaruka zibiga kubambi nuko twambaye ko turavuga yuko iki kintu cyo guhindura ibwizwa nshingiro ari ikintu kizozana amabi menshi atandukanye ku gihugu cy'u Burundi ku banyagihugu reka duhereze ngaha kubera umwanya uduheranye ariko ndumva yuko mwari mugifise ibintu bitari bike mwashaka kubivuga ko aha rero niho hahereye iki kiganiro kigira 25 ca Club de la Presse nkaba nshimiye cyane abatumire Patrice Ntadohoka ndamwifurije ibikorwa vyiza mu mabanga yiwe mashasha hamwe na Jean Georges Kibogora ari umumenyesha makuru wo mu radio Inzamba agateka kawe ndabashimiye mwese nkabashimiye cyane n'abari mu buhinga bw'ivyuma batuma mudukurikirana mu buryo bwinshi butari buke haba kuri televiziyo canke kuri internet hose mushobora kudukurikirana kubera igikorwa cyabo kitoroshe na gatoyi namwe mwese muri ko muradukurikirana ndabashimiye cyane nkaba ndabahaye isango rishasha mu ndwiza mu kindi kiganiro ca Club de la Presse.